Kansubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano be no mu rwego rujejwe iperereza. Turaza kugaruka murano makuru cyane ku ntwazangabo zibiri zicungera President Ndayishimiye zinjiye ibohero mu ndwi iheze. Nimbwe kandi bivugwa ko hari yindi ntwazangabo nayo yoba yarishwe. Akaya akaba aramwe mu makuru yaranze igisirikare cy'u Burundi mu ndwi iheze. Benshi rero baratewe amakenga bumvise ko hari intwazangabo zigendanira umukuru w'igihugu zafashwe zijanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, harimo kandi n'iyifise ipete rikomeye cyane rya Lieutenant Colonel. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hari igihe bivuga ko hoba hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Mu matohoza twakoze twaratohoje turamenya icyo abasirikare bafatiwe. Twarabajije amakuru avuga intwazangabo yiciwe mu ikambi mu Gatumba mu mpera y'indwi iheze, nayo tukaza kubageza ko ivyiyo nkuru mu buryo burambuye. Ni mu gihe mu ndwi iheze havuzwe ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu kwa Perezida aho Perezida Evariste Ndayishimiye afise n'ubundi n'ibiro kwa Ntare House hari hatowe inyandiko canke se bimwe bita tracte mu micungararo y'iki kirimba c'umukuru w'igihugu. Bikavugwa ko abari bajijwe kamera de surveillance bagize ivyo babazwa, ndetse n'abandi bacungera umutekano hanze y'ikirimba c'umukuru w'igihugu nabo bakabazwa ibindi. Nkuko tuza kubigaruka ko rero bamwe bati izi ntwazangabo zuba zarazize cacuka kibi cavugwa kiri mu butegetsi, aho havugwa umugambi ugayitse wari uhari wo gushaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Abandi bakavuga ko baba bariko barazira ibindi cane birabana n'urugendo Perezida w'igihugu ca Chad Idriss Mahmat Deby Itno yagiriye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yari yaje kuramukanya n'umugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye kandi nanone akanifadikanya n'abarundi bose mu birori vyo kwingina imyaka 62 iheze Uburundi bubonye intahe yo kwikukira. Vyose ntuze gucikanwa ni mu kanya gatoyi mwidonido. Muyandi makuru kandi turaza kugaruka ku rupfu rubabaje cyane, aho yapfuye inyuma yo guhagarikwa n'abapolisi, abanyagihugu bagasaba ukuri. Uyu akaba ari umunyagihugu w'umusore yapfuye mu ijoro buca arejo ahise yitwa Ntatinya Rukundo. Uyu akaba arapfiriye ku kirindiro cy'abapolisi kiri ku mutumba Kiyonza. Intandaro ya vyose rero mwijoro ryo kugenekerezo ya 11 uku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024, abapolisi hakaba hari ku munsi wa kane w'indwi iheze. Abapolisi bo kuri ico kirindiro barafashe umunyagihugu Rukundo mu gihe ariko arataha. Ngo mu kumuhagarika rero abapolisi bamwagirije ko yarengeye mu kunwa inzoga, akaboregwa no kunwa urumogi. Bakimuhagarika baciye bamutwara mu nzu bapfungiramwo abantu aho nyene Kiyonza. Bukeye kugenekerezo ya 12 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024, abapolisi baciye bamenyesha ko umunyagihugu yapfuye yiyahuye muri iryo joro nyene. Ikiziga cyo kikaba carereta indani mu nzu. Icyatangaje kandi kuri urwo rupfu nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu baho Kiyonza twayaze ni uburyo basanze umunyagihugu amanitse amaboko arereta, mu gihe uwiyahuye bivugwa ko amaboko yiwe bari mu izosi ariko agerageza kwirwanira mu kwigobotora ico yiyahuje. Ikindi kandi cyateye amakenga abanyagihugu nuko aho uwo munyagihugu yarapfungiwe atakintu na kimwe gihari yari guhagarara ko mu kwiyahura, yaba intebe canke imeza, eka ngo nta n'ikintu kiri muri iyo nzu yari gukoresha mu kwiyahura nk'ikamba canke umugozi. Twomenyesha ko mu matohoza twakoze muri iyo nzu umunyagihugu Rukundo yarapfungiyemwo hari uwundi munyagihugu agera kabiri yarahapfungiwe. Uwo wundi yari yafashwe ubwa mbere, ngo Rukundo rero yaje hamusanga. Muri ayo matohoza twakoze uwo munyagihugu wundi we avuga ko atazi uko mugenzi we Rukundo yiyahuye, ngo kuko yari mu kindi cumba bivanye nuko iyo nzu isanzwe ifise ivyumba biyigabuye. Uwo munyagihugu aremera ko Rukundo bakimushikana mu gasho baryamye hamwe, ariko mu nyuma Rukundo ngo yashatse
kumushwanira nawe aca aja kurara mu kindi cumba, ariyo mpamvu atabaye akimenya ko Rukundo yahavuye yiyahura. Ivyo vyose rero bikaba vyateye amakenga abanyagihugu. Ayo makenga y'abanyagihugu rero niyo yatumye ejo hahise haba uruhagarara rudasanzwe aho kuri uwo mutumba, aho abanyagihugu bagumye bagiriza abo bapolisi kuba baniza uwo munyagihugu Rukundo, baca batako baramumanika kugira babeshe ko yiyahuye. N'ibindi vyinshi birabana n'iyi dosiye navyo turaza kubigaruka ko tubice irya nino. Aya n'ayandi yose tugiye kubashikiriza rero cane cane kuri ibi birabana na bamwe bari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri ubu babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho bagirizwa ivyinshi bitandukanye ari vyo tugiye kugaruka ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV ndabaye kaze mwidonido y'ano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira, intwazangabo zibiri zicungera President Ndayishimiye zarinjiye ibohero mu ndwi iheze, yindi ntwazangabo nayo yarishwe. Aya namwe mu makuru yaranze igisirikare cy'u Burundi mu ndwi iheze. Benshi baratewe amakenga bumvise ko intwazangabo zigendanira umukuru w'igihugu zafashwe zica zijanwa mu Mpimba. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hari ibihuha bivuga ko hoba hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Izo ntwazangabo zibiri rero zatwawe mu ibohero rikuru rya Mpimba, akaba ari Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge ndetse na Majoro Barthélemy Nsindaye, bazize amahera ya Perezida wa Chad. Bamwe bati ese barayivye, ese gute bazira amahera y'umuperezida w'ikindi gihugu? Reka tubigaruke ko. Tubibutse ko imbere na mbere uku kwezi gutangura kugenekerezo ya mbere mu kakaro y'umwaka wa 2024, Perezida w'igihugu ca Chad Idriss Mahamat Deby Itno yari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba yari yashitse ngaha kugenekerezo ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka wa 2024 aje kwifadikanya n'igihugu cy'u Burundi mu kwingira imyaka 62 iheze Uburundi buronse nahe yo kwikukira. Kuwa gatatu rero uheze w'indwi iheze niho Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge ndetse na Majoro Barthélemy Nsindaye binjire ibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'imisi mike bapfungiwe mu gasho ka police militaire. Tubibutse ko police militaire ari urwego ruba rujejwe kugendura ingene discipline iba yifashe mu ba police ndetse no mu basirikare. Naho hari abibajije ko zino ntwazangabo zo mwikambi yo mu nzego zicunge mwikambi y'igipolisi gicungera inzego zoba zarashatse guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu, twasanze ivyo atari vyo. Izi ntwazangabo zikaba zagirizwa ko zanyuruje imiliyoni 42 Perezida Mahamat Idriss Deby Itno w'igihugu ca Chad yari yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano we mu rugendo yahoramwo. Hari kandi uwundi musirikare waturuka n'ubundi muri iyi kambi y'igipolisi gicungera inzego yafatiwe hamwe n'izindi ntwazangabo zibiri. Uwo akaba ari Ajuda Chef Kwizera, uwo nawe nyene akaba ari mu Mpimba kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Ivyaya mahera ya Perezida w'igihugu ca Chad Idriss Deby Mahamat Itno we ntago twe twamenya ico yaragamije, niba karagashimwe yaragenewe abasoda bamucungereye umutekano canke se vyoba ari ibindi. Ni mugihe kandi twabwiye ko ari n'undi musoda yishwe. Uyo ni Major Alexis Hakizimana. Major Alexis Hakizimana yarasuye mu ikambi mu Gatumba mu mpera y'indwi iheze, aho akaba ari mu gihe yari yitegura na bagenzi we kujabuka mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Congo muri bato ya Tafoko ya 15. Mu gisirikare bo bakavuga ko Hakizimana yarashwe n'umusoda bivuye ku busamazi. Urupfu rwa Alexis Hakizimana rwarababaje benshi kuko umuhisi yari amaze igihe gito apfakaye. Kuko kugenekerezo kuwa gatandatu w'indwi yo hirya igenekerezo ya gatandatu mu kakaro y'umwaka wa 2024, Alexis Hakizimana yari yagandutse ku mukenyezi wiwe. Ubu bompi bakaba bagiye basize utwana tukiri duto. Turahojeje umuryango w'umuhisi Major Alexis Hakizimana, Imana iha inguvu zo kwigumya mu bihe bitoroshe urimwe. Ngayo rero amakuru yariko aravuga kuri babasoda n'ubundi bacungera umukuru w'igihugu ndetse n'urupfu rw'uyu umusoda yoba yararasuye mu ikambi ubwo ariko yitegurira kuja mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mugihe kandi mu yandi makuru tugiye kubageza ko mu ntara ya Bubanza
komine Bubanza ngo hari ukutihanganirana mu vya politiki aho amazirantoke ku ngoro y'umugambwe wa Sahwanya Frodebu bamwe bakabifata kandi nk'iterabwoba ridasanzwe. Indwi yarangiye ingoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu muri zone Mitakata isizwe amazirantoki ariko ababikoze nta numwe aramenyekana kugira ngo bahanwe. Kwigenekerezo y'indwi uku kwezi kwa ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 niho babanywanyi b'umugambwe Sahwanya Frodebu bakingura basanga ingoro yabo bariko bitegura kwinjira yafuswe, ivyandiko vyose vyariko n'akarwi k'abantu kayisize amazirantoke. Kuva ico gihe abajejwe intwaro bashikirije ko batanguje amatohoza ariko gushika ubu bakoze ako kamaramaza nta numwe arashirwa ahabona. Naho kandi ayo matohoza y'abajejwe intwaro ataca arashika ko amakuru twatohoje akemeza ko ayo mazirantoke yo barasizwe n'imbonerakure zo muri iyo zone. Mu gukura ivyo imbonerakure ngo zishobora kuba zaratwawe n'agashavu gafatiye ku nama yaheruka gukoreshwa n'indongozi z'umugambwe Sahwanya Frodebu ku Muzinda kwigenekerezo ya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024. Muri iyo nama kandi ngo hakaba harakiriwe urwaruka rw'imbonerakure rushika 200 rwinjiye muri uyo mugambwe Sahwanya Frodebu. Bamwe bavuga rero ko vyaba bitaranezereje na gato abatware ba CNDD FDD muri ako karere. Ivyo bikaba biruko mu gihe abarundi bariko bitegura amatora y'umwaka uza w'ibihumbi 2025 aho bamwe babona ko ivyo vyo gusiga amazirantoki ku ngoro z'imigambwe ari terabwoba ritegurwa n'imbonerakure ndetse n'abandi batipfuriza ineza abarundi. Ni mu gihe abanyagihugu kandi biyamiriza umukuru w'umutumba aha akaba ari mu ntara ya Bujumbura komine Kabezi. Muri komine Kabezi hariko haraba iyandikwa ry'abanyagihugu batishoboye mu ntumbero yo kubafasha mu mugambi mera nk'abandi. Umugambi urugo rumwe rw'abahonikora rukaba ruhabwa amafaranga y'amarundi ibihumbi 196. Abanyagihugu rero bo ku mutumba mubone bakagiriza umukuru w'umutumba wabo Barumbanze Maxime gushira ku ntonde amazina y'abanyagihugu batabaho ningo zifise uburyo ngo mu nyuma abo banditswe bagatora ayo mafaranga kugira bayagabure n'uwo mukuru w'umutumba. Ibituma abanyagihugu nabo bantaho nikora bategerezwa guhabwa ubwo buryo bataba bagishizwe ku ntonde eka ngo ntibanagira uwo baganyira. Ayo manyanga umukuru w'umutumba ngakaba kandi akorana na niyo nkuru Moyize asanzwe ari umufundi w'indimo kuri uwo umutumba amufasha kwandika abo bantu. Abanyagihugu bagasaba inzego zo hejuru guhagarika vuba ayo manyanga ariko akorwa nabo na Barumbanze Maxime yongere kandi ngo anabihanirwe nk'uko abanyagihugu bo bavyipfuza. Ni mugihe kandi mu ndwi iheze twe twabagajeje ko umupatiri yafashwe ariko arashurashuza umwana muto w'umwigeme. Uyu rero uyu mupatiri akaba apfungiye mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana ngari ku buryo yashikanwe muri iryo bohero navyo bikaba biteye amakenga. Muti bimeze bite? Nkuko twe twabishikirije rero Patiri Burakeye Fabrice wo muri Paruwasi Giharo yari yafashwe ariko arashurashuza umwana w'umwigeme kwigenekerezo ya kabiri ku kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024. Kuva uwo munsi ntawasubiye gukubita ijisho uwo mupatiri. Amakuru twavuye turonka kemeza ko umupatiri Fabrice Burakeye yafashwe agapfungirwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana ariko ibiteye amakengano uburyo yashikanwe muri iryo bohero. Umwe mu bategetsi bo muri iryo bohero tudashimye kuvuga izina hano yagize ati twarabonye inkuru mwashikirije y'umupatiri yashorashize umwana w'umwigeme Igiharo mwavuze ko yahunze ariko twagira tumenyeshe ko yashikanwe hano mu ibohero rya Rutana niho apfungiwe muri chambre ya mbere. Uwo mutegetsi akemeza kandi ko uburyo umupatiri yashikanwe mu ibohero ngo nabo vyabateye amakenga. Gicambere nuko atanamwe yigeze yumvirizwa haba kwa OPG kugira korerwe dosiye. Icya kabiri kandi nuko bamuzanye mu masaha y'umugoroba ngo yazwe yarekejwe n'abantu bambaye civile baje batera inkuru nk'abaje kuraba abanyororo canke se visite. Nibwo rero baciye bahamagara uwuserukira abanyororo mu ibohero aba ari we yakira patiri aca amwinjiza indani.
gushika ubu rero abanyagihugu bakaba babandanya gusaba ko umupatiri yorengutswa imbere y'ubutungane kuko iryo pfungwa ryo riteye amakenga. Abanyagihugu bakabona ko kwabaye nko kumunyegeza kugira mu nyuma azorekurwe kuko bitumvikana ukuntu iyo pfungwa adafise idosiye. Ikindi kandi abanyagihugu basaba ko n'umwigisha Nduwayo Alex yafashe umupatiri ariko arashurashuza umukozi wiwe yorekurwa kuko ataco ariko arazira. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.